N'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Nunyemerere nguhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane igenekerezo ry'icumi na kabiri z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ndaguhaye mwaramutse neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Rwanda, wowe udukurikira uri mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, wowe udukurikira uri mu gihugu kibanyi ca Uganda, wowe udukurikira uri mu gihugu kibanyi ca Tanzania ndetse na Kenya, mwese ndabakengurukiye cane nanabaha ikaze ngaha kuri ino mboneshakure. Ndetse yewe namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi mu yandi makungu ya kure ndabahaye ikaze. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure ibigutohoreza, hama ikabigushikiriza kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Inyinyurana hagati ya Ndayishimiye na Ndikuriyo rirabandanya. Ihagarikwa rya General Alain Guillaume Bunyoni guhindura ibipapuro amanoti y'ibihangange ni bimwe mu vyongereje urwanko hagati y'abitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza n'abitwa bo kwa Ndayishimiye. Reveriyano Ndikuriyo wafatwa ko hari wasigaye kw'isonga ry'abitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Uguhangana kw'izo mpande zibiri gusa no gutera kuja ahabona kurusha uko vyahora kugeza no mu nkino z'umupira w'amaguru. Politike mu mupira w'amaguru kuva aho CNDD FDD ifatiye ubutegetsi, biramenyerewe ko ibihangange bikunda kwiyegereza canke gushiraho imirwi y'umupira w'amaguru ivyegukira. Muri kino gihe hari imirwi itatu ivugwa kurusha iyindi: Bumamura FC uvugwa ko ari uwa General Gervais Ndirakobuca, Aigle Noir wa Reveriyano Ndikuriyo na Messager FC washinzwe n'umuhisi Petero Nkurunziza ubu uvugwa ko ari uri mu minwe y'umuhungu wiwe. Ku wa gatatu ruheshi 2023 Aigle Noir niwe watahanye igikombe c'ihiganwa rihambaye ry'umupira w'amaguru mu Burundi bita Coupe du Président, igikombe ca perezida. Ariko ico gikombe capfuye gutangwa, Fondation Pax Burundi ya Reveriyano Ndikuriyo ica imenyesha ko igiye gusubira gutanguza ihiganwa bita Nkurunziza Cup, igikombe ca Nkurunziza. Yongera ko abazotahana intsinzi bazohabwa ubushimwe busumba kure ubwatanzwe muri Coupe du Président. Imirwi umunani izohiganirwa ico gikombe ntiyatevye gushirwa ahabona co kimwe n'amagenekerezo y'inkino. Inkino za Ndikuriyo zatanguriye rimwe n'igikorane c'umuryango wa Ndayishimiye. Umuryango wa Perezida Ndayishimiye waraye utanguje igikorane co gushimira Imana kubw'imyaka itatu Perezida Ndayishimiye amaze arongoye igihugu. Ico gikorane cuguruwe igenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 isaha 9 z'umurango muri zone Maramvya ya komine Mutimbuzi. Ico gihe nyene, iyo saha nyene, inkino zibiri zugurura ihiganwa Nkurunziza Cup zari zatanguye kuri stade Ingoma no kuri stade CTN. Inkino zikurikira zobaye ku munsi w'Imana ukurikira, mu gihe uwo munsi nyene ariho umuryango w'umukuru w'igihugu woba uriko urarangiza igikorane cawo. Gutanguza inkino zitirirwa Nkurunziza inyuma y'igikombe ca perezida, gutunganya izo nkino mu mwanya umuryango w'umukuru w'igihugu uriko uhimbaza intsinzi ya Perezida Ndayishimiye yo mu mwaka w'ibihumbi 2020, hari ababibonye nk'agasomborotso ka Reveriyano Ndikuriyo. Hari imirwi ibiri yari yasavye ko inkino za Nkurunziza Cup zokwigizwayo indwi zibiri. Iyo mirwi ni Bumamura FC uvugwa ko hari uwa General Ndirakobuca be na Messager FC w'umuryango Perezida Nkurunziza. Amatwi adusumira akaba avuga ko umuryango wa Perezida Nkurunziza wabonye ko vyoboneka nabi umurwi wabo witavye izo nkino mu mwanya umukuru w'igihugu ariko arahimbaza intsinzi yiwe. Fondation Pax Burundi ya Reveriyano Ndikuriyo ifatanije na FFB batangaje ko amatariki ya Nkurunziza Cup adashobora guhinduka, baca babandanya ihiganwa ry'imirwi itandatu gusa. Uwa Ndirakobuca n'uw'umuryango wa Nkurunziza barayikuramwo.
Ndayishimiye ntiyigeze yitaba ibirori vyose vyo kwibuka imyaka 3 iheze Nkurunziza ashengeye. Ibirori vyo kwibuka Perezida Nkurunziza nivyo bindi vyabonetsemwo utuntu dutangaje. Perezida Ndayishimiye ntiyitavye ibirori vyo kuwa 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 ku ntatemwa ya Petero Nkurunziza i Gitega. Yafashe indege aja mu nama ya Komesa i Lusaka muri Zambia. Nta n'ijambo rya leta ryavuzwe nk'uko vyahora bigenda. Umugambwe CNDD-FDD waciye unyarutsa gutunganya igikorane co kwibuka Petero Nkurunziza cabereye i Ngozi. Perezida Ndayishimiye ntiyitavye ico gikorane. Indwi zibiri inyuma, Reveriyano Ndikuriyo yakoranije mu ntara zose z'igihugu hamwe vyakozwe mu makomine y'ico yise Nkurunziza Day. Perezida Ndayishimiye nta na hamwe yitavye ivyo bikorwa. Muri ivyo bikorwa vya Nkurunziza Day, Reveriyano Ndikuriyo yashimitse kwerekana ko umugambwe CNDD-FDD wubakiye kuri Nkurunziza nk'uko Ekereziya Katolika yubakiye ku ntumwa Petero. Mu kiganiro yatanze kijanye n'imyaka 3 amaze mu butegetsi, Evariste Ndayishimiye we yavuze ko atariko agendera mu makanda. Muri ivyo bikorwa vya Nkurunziza Day, Reveriyano Ndikuriyo yashimitse kwerekana ko umugambwe CNDD-FDD wubakiye kuri Nkurunziza nk'uko Ekereziya Katolika yubakiye ku mutumwa Petero. Mu kiganiro yatanze kijanye n'imyaka 3 amaze ku butegetsi, Evariste Ndayishimiye we yavuze ko atariko agendera mu makanda ya Petero Nkurunziza, ahubwo ko yamukoreye mu ngata kubera ariko abenegihugu babishatse. Ayo majambo yaratangaje benshi kubera kuva mu matora Ndayishimiye yari yahawe akazina ka Samuragwa wa sogokuru Nkurunziza. Inkuba zibiri, Perezida Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo barafise ivyo bahuriyeko mu nyifato. Ni abantu bashira ahabona n'ingoga ishavu ryabo, tempérament primaire. Inyinyurana ry'abantu bameze gutyo rero ntirikunze kwihisha kubera atawuhebera uwundi. Rishobora no kuba ribi mu mwanya muto, ariko barafise n'ibibatandukanya. Reveriyano Ndikuriyo azwi nk'umuntu ashira imbere cane inguvu, violence. Amajambo avuga nka yose yama arimwo gupangurura, gukuramwo, kwica. Umuti w'ibibazo awumva mu kudadaza no mu guheza umukeba. Reveriyano Ndikuriyo hakunze kuboneka afise imitsi iranze, ntazi guhisha intumbero afise. Perezida Ndayishimiye we haragoye rwose. Umwe mu bamwegereye bakorana iminsi yose yatubwiye ati Perezida Ndayishimiye azotangaza benshi. Twatanguye benshi bamufata nk'ikigugu, bamufata nk'uwuvuga amajambo menshi atari bushire mu ngiro, ariko sivyo na gatoya. Perezida Ndayishimiye afise inzigo ikomeye kandi umuntu amuheza ariko aramutwengera. Intumbero yiwe yama ayizi. Intambara yiwe ayitegura mu misho. Iyo atanguye kuvuga ajandajanda ibintu aba bigejeje kure. Nkurunziza yaramwihenze ko ngo ni umuntu azokoresha ivyo ashaka. Ingene vyaheze mwarabibonye. Bunyoni yarazi adakekeranya ko atazoteba kwikura ko Ndayishimiye, none urabona iyo ageze. Burya n'abandi benshi bazotangara. Uravye inguvu n'igihagararo bafise, Ndayishimiye na Ndikuriyo bose ntiboroshe. Ndikuriyo hafise umugambwe, hafise imbonerakure, hafise amafaranga menshi, hashigikiwe n'abiyita ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Abo nabo barimwo mu nzego zose z'igihugu, barimwo no mu nzego z'umutekano. Ashobora no kuronka bamwe mu mashengero y'abaporoti bahora inyuma ya Bunyoni. Inyuma ya Ndikuriyo hari umurwi munini w'abagumyabanga bumva ko bahemukiwe na Ndayishimiye. Aho kandi hongera ko abaherutse guhombera mw'ihindurwa ry'amanoti. Abo bose boshima ico bakurako Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye nawe rero muri kino gihe arashigikiwe n'abarundi bato bato biteze ko hari ivyo ashobora guhindura. Arashigikiwe n'igice kinini c'abasirikare n'abapolisi kubera ingingo zo kubongera umushahara. Niwe afise inguvu z'ubutegetsi. Arashigikiwe na Ekereziya Katolika, arashigikiwe kandi n'abategetsi bo mu karere. Ivyo vyose biramuha intambwe nini ku bakeba biwe mu butegetsi. Aho ntawokwibagira kandi ko abarundi badakunda kwiteranya kuwufise ubutegetsi.
rugeranye ko benshi botinya gutakaza ibibanza barimwo maze bagahitamwo Ndayishimiye kurya vyagenze igihe ca Rajabu ndetse na Nkurunziza. Ubwo Reveriyano Ndikuriyo arashobora kurindira gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane? Iki nico kibazo gihambaye Reveriyano Ndikuriyo arimwo. Ikibanza yicayemwo kimutegura kuba umukuru w'igihugu akurikira Ndayishimiye. Muri kano kanya hagize igishikira Perezida Ndayishimiye, umukuru w'inama nshingamateka Grace Daniel Ndabirabe niwe yoca arongora igihugu vy'imfatakibanza akaca ategura amatora. Ntanyeka ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yoca awuserukira mu matora, gutya bitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza bakaba baragarutse ku butegetsi. Birumvikana ko Reveriyano Ndikuriyo hasa n'uwicaye kw'irembo ry'ubutegetsi. Ariko ikibazo ni imyaka isigaye kugira Evariste Ndayishimiye arangize ibiringo vyiwe. Ibwirizwa shingiro ridahinduwe, Perezida Ndayishimiye ashobora kurongora Uburundi gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane. Aho ni kure cane. Reveriyano Ndikuriyo nta mahirwe menshi afise yuko azoba akirongoye umugambwe ico gihe. Inyinyurana ryabe na Ndayishimiye ritabayemwo ikindi kintu kidasanzwe, Reveriyano Ndikuriyo biragoye ko azoba umukuru w'igihugu. Kahise katari aka kera kerekanye ko umukuru w'umugambwe ari we aneshwa iyo ahanganye n'umukuru w'igihugu. Reveriyano Ndikuriyo aravye nabi, aho kuba kw'irembo ry'ubutegetsi ashobora kwisanga kw'irembo rya mpimba. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye. Ni inkuru ndende cane nsomye nitonze ku rukuta rwa Pacifique Nininahazwe. Ico utegerezwa rero ni ukubandanya ubana natwe. Kubandanya ubana natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abonner nawe ukoresha YouTube y'igifaransa canke ijambo subscribe nawe ukoresha YouTube y'icongereza. Uramanuka hama ufyondeko ubuduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Ndakwipfurije kugira umunsi mwiza.